turi ni kw'ishure shingiro rya Mushasha ya kabiri, ishure ryubatswe mu 1952. Ico gihe ryari ryitwa EPAF, hama rigenda rirahindagura amazina. Iryo shure ryarashoboye kuramura abanyeshure batari bake. Urugendo urugo rw'intara Gitega rwagize kuri iryo shure twayaze na Ntirandekura Jeannette, umuyobozi w'ishure shingiro rya Mushasha ya kabiri, aho yatubwiye uko indero yifashe muri rusangi muri uyu mwaka w'ishure. Murabona yuko twatanguye umwaka itariki 13 z'ukwicenda, hanyuma turiko turaraba murabona tugeze mu kwezi kw'icumi, tumaranye n'abana ukwezi kumwe. Hariho abana baje badashaka kwigenza neza, ariko kubera twagumye tugira amanama hamwe nabo, turabona ko abana bashoboye guhinduka, kandi turabona ko kabisa basigaye nabo nyene bavyifatamwo neza. Ku kijanye n'abigisha, Ntirandekura Jeannette amenyesha ko atakibazo kihari, uretse ko basaba ubufasha bwo gusanura ayo mashure kuko aheshi ariko harata imigaga. Mu bisanzwe abigisha turabafise bakwiye, ariko naho bakwiye hariho abenshi bari hafi kuja bageze mu zabukuru, bari hafi kuja mu myaka yo gupansiona, ariko abo dufise bari bakwiye. Tufise abigisha hamwe 22 hamwe n'ushobora kubafasha mu ndero bita umuencadreze. Abana nabo tufise n'abana 700. Ibirasi dufise ntibikwiye cane kuko twebwe dufise ibirasi 11, ariko muri ivyo birasi 11 hariho kimwe dusembereye ku iparuwasi badutijije, kukaba nkako rino shuri nsanzwe ndongoye ni shuri ryegukira Eklezia Katolika. Ibintu vyose rero tuza turafashanya, ariko muri ivyo hariho ikirasi c'abana bo mu wa mbere, ni kirasi kiduteye amakenga kuko mworaba uruhome abohishikira ukuntu rumeze, rwaramezemwo igiti, hanyuma ikibaho naco caramaze guturika. Uriko urabirabira inyuma woca wibaza ngo iryo shuri rirakomeye cane, ariko ushitse imbere wewe nyene woterwa n'agahinda. N'abavyeyi baramaze kubiraba, none rero naho babiravye hari uburyo twabonye ko vyoshobora gutwara ico kirasi n'uburyo bwinshi cane, arico kituma tuguma dusaba yuko hogira baza kutwunganira kugira ngo turabe ko twokubaka ikirasi gishasha dukuremwa abo bana. Ku kijanye n'uko kwata imigaga, Ntirandekura Jeannette amenyesha ko biva ku gusaza kw'iryo shure, agasaba abahize bose kugira ico baterereye kugira abana b'igihugu babandanye baronka aho bigira. Ku bisanzwe je ngishika ngaha hari mu mwaka wa 2018 ushira 2019, naragiye muri ico kirasi ndabona ko giteye amakenga. Ndiko ndaraba ibintu vyose, amadokima twereka ukuntu ishuri ryatanguye, ishuri rishaje kuko ryabayeho kuva mu 1952. Ico gituma rero nashaka nsabe abantu bose boba baraciye kuri ino shuri rya Mushasha ya kabiri, kera bayita EPAF, boza bakaraba aho duherereye kugira ngo turabe yuko nabo hari ico bodufashamwo. Kubipfuza guterera ngo bomurondera ku nimero zikurikira. Inimero yanje iroroshe cane, ndafise nimero ya WhatsApp 69 80 18 28, ariko ndakoresha na Leo ari 71 259 057. Abashobora kudufasha bashoboye kuntora, ndashobora kuzoca ndabaha n'inimero ya perezida wa CGE, kuko ubu muyobozi si we yikorana ibikorwa wenyene. Urwego nshingwashuri rurya nagwo ruradufasha cane kugira ngo turabe yuko natwe twotera tuja imbere.